muko nitondora mpera ku ntango nkivuka mama mvyaye inyuma y'amayinga abiri acarahwera ncandegwa rero na mama wacu w'umupantekote kazi yatanguye kubatirizwa mu ishengero rya Pantekote ry'Ikiremba muri 36 kuko Pantekote yaje mu Ikiremba muri 35 mu kwezi kwa 10 baca batangura kubatiriza rero muri 36 mu nyuma rero uwo acanyigisha indirimbo hari muri 47 muri 48 atangura kunyigisha indirimbo no gusenga nca ndakura muri 53 ndatoroka ntorokejwe n'indirimbo z'umuntu yazigisha amakorare avuye hakurya igishiha ngenda kumurondera mari imisi 3 batarambona hari indirimbo zamfashe indirimbo imwe avuga ngo igitangaza cahanuwe na Yesaya yuko kizoza carashitse ni Yesu mwami Imana ishimwe haleluya yavukiye Betelehemu bikwira mu mahanga yose byageze nino mu Burundi Imana ishimwe haleluya. Hari yindi nayo yavuga mu Giswahili ikavuga nyene ko bya Yesaya ni Yesaya anasema kama mwana tumepewa mwokozi azaliwa anaitwa wajabu na mkuu wa amani watu wake furahi wajabu Mesia. Muntunge na cembuga iju rya korare rya kane mugabo cyo ngomba gushishikara kuvuga ni iki. Muri ico gihe rero baca banshira mu ishure muri primaire mu ya mbere muri 5 hanyuma rero ndakura ndagenda Ikiremba ndashikaho ndashishikara ngeze mu mwaka w'indwi muri 63 kuko jewe ndugira kabiri mu gukora konkuru nationale mu Burundi nca rero ya mbere yakozwe 62 63 narimwo nari mpejeje y'indwi y'Ikiremba bita 7e année préparatoire ngiye gukora ico kibazo rero hari jambo navuze imbere y'Imana mu gitondo ndavuga nti Imana iki kibazo ninakimenya nkazoguta ndakiyobegwe ariko ngomba gushishikara inzira y'Imana hamwe no kimenya ngazota inzira y'ubukristo nindakiyobegwe kandi shace kinanira kandi mu bisanzwe nari mbona ko ndumunyabwenge mu bandi ariko kirananira ncanzi Bujumbura rero kurondera ishuri ya 8 kuri Atenere Royal ndayibura ncanza hakunda hangwa niho hari ishengero rya Pantekote njamba njamba umuririmbyi muri korale santarare yo kuntahangu 65 mba umuvuga butumwa mugabo hamwe n'ivyo nca ndagenda ku kibuga c'indege nca rero nsangayo bene data bava Ikiremba babiri bize ibya meteorology na navigation aérienne yego nibyo kwiga ibyo kumenya ibirere nibyo kumenya gutwara indege barabinyigisha bavuye mu gihugu citwa Tunisia hanyuma bamaze kubinyigisha rero nca ndabimenya ndamenya ibyo kuha umupilote message akaguruka ndamenya ibya meteorology y'Igitega muhora mwumva imenyeshe ibiza kuba mu bihe biri imbere ndashima Imana ko navuye ku rwego c'indege atandege yabandi korotse ngo nuko ntanze ibiharuro bibi hamwe n'ivyo rero mvuyeyo muri 70 niho navayo nza gukora ivy'amabaraje kuko twari twize amazi yose agize Burundi muri iyo shure hanyuma rero tubimenye ndaza rero ndashika ndakora
ndashima Imana naho nyene ku byo nize byagize ikimazi mu mabaraje yose ari mu Burundi kiretse gusa Rwegura niyo ntagize icigwa cayo, ariko izindi baraje zose muzokumva hano mu Burundi ni ivyigwa ca mbere ni jewe, ivyigwa vya mbere ni jewe nabigira. Hanyuma rero nk'ahandi muri Ruvyironza bagomba gushira baraje ikomeye, nakandagije ikirenge muri 71 nakorana n'umu expert w'umufaransa azi ivyo bintu cane. Hanyuma rero ico nshimira kandi Imana nuko maze gushishikara ivyo bikorwa muri 73 mu kwezi kwa kabiri sengerwa kuba umudiakoni. Hanyuma muri ico gihe nyene njangira ishaka ryo kuza kuburanira umuntu barenganije, ngiye kumusambira baca baramfunga, njamara imyaka 2 muri Mpimba ndi mu gasho noti zuba rimwe mwiyinga. Aho rero naratanguye kwiga gusoma Bibiliya mpereye ku ntango nkageza ku muntozo, gusenga saa 6 y'ijoro, saa 9 y'ijoro, saa 11 y'ijoro yo mu gitondo mu mutwenzi. Mvuyeyo rero nca ntanga umuhamagaro ubwego wo gukorera Imana. Umuhamagaro ubwego rero nca ndakorera Imana hano ku Ntahangwa muri 77 niho numva umuhamagaro kuja muri Bujumbura Rirare, muri Muramvya na Mwaro kugira ngo nje kuronderayo ishengero rya Pentecote. Ndashima Imana ko yamfashije kuko muri Bujumbura Rirare abakozi b'Imana bose bavayo na kavata ka Pastor Rameke. Hanyuma kandi muri Mwaro, muri Muramvya bavuga abapastori bose muzokumva bavi Muramvya n'ivata rya Pastor Rameke mfatanije n'umukozi w'Imana yitwa Abeli Baragasika, ubu yaramaze gutaha mu ijuru. Rero aho ngeza mugejeje uno munsi sinzi ikindi umusavyi w'Imana yombaza. Coco nuko nagize ubukwe muri 68 niho nagira ubukwe. Hanyuma rero ndashishikaye rero ikintu cangoye sinagowe no kuko mu gutanga umuhamagaro niyumvamo ikintu kimbiramwo kugira ngo ngende. Icangoye gusa nukuronka ishengero rya Pentecote muri Bujumbura Rirare no muri Muramvya, kuko narara mu rusengero ndiko ndasenga mbaza ingene nzoro ishengero rya Pentecote rizoboneka muri izo ntara, kuko bari bafise ishengero rya Pentecote ryari kiburirane, hamwe nasanga bafise umugenzi w'abakatolika, abandi bangirikane, abasamwese, gome ba Fekabu, aba Methodiste, ibintu nk'ivyo, ababatiste, hose ngasanga ni kivangi. Nca ndasenga Imana nti Imana none aha hantu shengero rya Pentecote nyakuri rizohaboneka gute? Imana ishimbarira ngo ni wigisha indirimbo mu majwane. Nca mfata imisoro 2 umwe ni Pastor Perez, undi ni Elia Savyimana yaraduze mu ijuru, undi ni Pastor Noroma akora mu Kibenga, undi ni Pastor Abeli niwe yaramaze gutaha mu ijuru. Nca ndabigisha indirimbo 4 mu majwane. Muri ico gihe rero bamaze kuziririmba bakagenda bagatanguza amakorari. Hari muri 78 mu kwezi kwa mbere, 78 mu kwezi kwa munani haboneka conference Kiremba, bajayo baca bazana rero iyo zindirimbo gomeza z'umuvyuro z'umuhamagaro. Ndibuka indirimbo imwe baririmba yavuga ngo ivy'ukupfu rwa Yesu. Ega inyuma y'urupfu tuzoja he, haleluya tuzozuka, urupfu bunirembo nzoca monja mwijuru, Yesu buni muzima nanje nzoba muzima, zibanira n'umukiza. Yesu Kristo yarazutse, yarangije intambara, yaranesheje Satani, boni ngo y'izurupfu. Izo ndirimbo batanguye kuziririmba n'izindi, abasore barishika, abigeme barishika, abakobwa n'abakenyezi baraza, abagabo baraza. Hanyuma rero nanje nigisha indirimbo ryo kwa jambo ry'Imana ryo kwatura. Ndibuka ingene hari ishuri imwe, ishuri 2 nahejeje ku ishengero ryatashe
isaha 10 zo ku mugoro zo kumuhingamo, ariko abantu baguma imbere y'urusengero batura, mva mu rusengero saa 6 y'ijoro bariko baratura n'ukuri. Aho hantu ayo mashuri abiri sinzoyibagira, batura. Hari ijambo rero nigisha yuko mu myaka 2000 kugeza n'ubu barambaza ati pastor wavuze ko mu myaka 2000 ishengero rizoba ryagiye, none iyo ntabivuga wari kwihana. N'ubu turarore tugira tuduge mu ijuru muri iyi myaka nyene tugezemo, tugira tuje mu ijuru. Yesu nabahezagire. Mu by'ukuri kiretse gusa muri Muramvya niho twasanze abigishwa bake cyane, niho twasanze umuhandi bisekera, twasanze abigishwa bakeyi cyane. Jewe aho hose nakora, kiretse kandi ahantu hitwa Mwaro mu Rusaka, niho twasanze abantu bake cyane bo kwigisha, ariko ahandi nasanga buzuye mu rusengero, mugabo bari bizazane badasobanukirwa neza. Ndaho nigeze nigisha abantu 2 canke 3 mu rusengero. Yesu abahezagire. Ikintu numva no babaza kandi ibanga ry'umuhamagaro ryo kurondera abandi, ubwa mbere nuko igikorwa c'Imana uwumvise uwo muhamagaro kimuhindisha agashitsi, kikamutera agahinda agashitsi, kikamutera ubwoba. Ica kabiri nuko agikora yicishije bugufi. Ica gatatu nuko agikorana impuhwe n'ikigongwe, kuko mwishengero harimo abantu bateye impuhwe, bateye ikigongwe, kandi igikorwa c'Imana ni igikorwa gikomeye cyane. Narabonye imihamagaro ishika nkandwi y'abantu bahamagarwa, umuntu agahamagarwa n'icubahiro kugira ngo niyashika ahantu bamubone bati ni mwarimu, ni pastor, bamuhica intebe, bagire gute. Ikindi nabonye kigira kabiri ni umuhamagaro w'ubwoko, ati iri shengero ndabi wacu bari mureka ntanga umuhamagaro kira nanjye serukira ubwoko bwacu. Uwundi akongera akagira umuhamagaro wakavukire, ati aha hantu donke bikwigiza akarere, ati ahantu nta muntu avi wacu afise umuhamagaro yariko arigisha muri aba bakozi, reka ntanga umuhamagaro kugira ngo nanje serukire akarere kacu. Ikindi nabonye c'umuhamagaro mubi ni umuhamagaro w'amahera. Umuntu akabonamwe amafaranga, ati nzokwigisha kuwa 2, nigishe kuwa 4, nigishe kuwa 6 no kuwa Mungu ari yindi misi nayo nze kwirondera udufaranga, hanyuma rero ndince ntunga. Ikindi nabonye igikorwa kibi, imuhamagaro mubi ni umuhamagaro w'amabango y'ibikorwa. Bangire naka canke data niyahwera nzoce ndamusubirira. Iyo ni imihamagaro mibi. Ariko umuhamagaro mwiza n'uw'Imana gusa, ugira uvuga ngo si mwebwe mwantoranije, ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugene murama imbuto, kandi imbuto zanyu nizagumaho, kugira ngo ico muzosaba cose data azokibahe, kandi ngukorera akankurikira data azomuha icubahiro. Aya majambo abiri rero niyo yamfashe nemera gukorera Imana uko nzoba kose. Narava ngahi Bujumbura n'ikinga, ngashika i Bururi, ngashikayo nkagaruka n'ikinga, ariko kubera umuhamya umupastor nkagena n'ikinga nkagaruka n'ikinga, kandi kigira 10 n'imperezwa ndabisize mu isanduku kububwiriza, kuko sinakora ko byarazira gukora ko kumperezwa z'abandi, nikigira 10 c'abandi kuri byari gwanje. Igihe natanga umuhamagaro nkaza ngaha, umupastor yarandongo yarambajije ngo tubarire ko atafaranga nari muzokwaka hano. Ibyo narabivuze ndi ndego ndavyemeye, baca baransinyisha. Nukuri igihe nshitse ngaha, ico gihe natanga umuhamagaro wo kuja muri Bujumbura rirare Pantekote y'Ikiremba, yarambajije igituma ntanze umuhamagaro nkagenda, kuko hano nari nakora muri libreri y'amashengero, ngakora no mu biro by'ishiramo ry'amashengero. Acarambarira ngo nambara amafaranga uwo bugaye, uwo bayubonye ko ari make, nutubarire tukongera ari kugume ngaha. Ca ndamumarira uwo mukozi w'Imana, ndi pastor, jewe iyo ndoye suwari we wese yojayo,
ariko aho ndari ndi hano uwo ari we wese murashobora kumushiraho agakora, ariko iyonja si uwo ari we wese yojayo. Nukuri nta jambo yasubiye kumbaza, yaciye aterera ko telefone. Yeri ico ngomba kuvuga ni iki: umuhamagaro numvise mu mutima, nta faranga na rimwe nyumva ryagira ntize kurondera ifaranga ngire gute. Eka murumva ko nava hano ni Bujumbura n'ikinga ngashika Ikiremba, ngashika muri komine Vyanda n'ikinga, nkagaruka n'ikinga, n'ibindi nagiye mbona mu gikorwa c'Imana n'umupastori. Sinorinda kubivuga, mugabo umuhamagaro uziritse umutima nk'ikiziriko kiziritse umutima. Yesu abahezagira. Amen. Ibyo ndabizi neza kuko ico gihe nashikayo naciye ntaramura ikintu citwa ikinyobwa kikiboreza, inzoga zambiye, ibiyeri, imitobe ikomeye, ibyo ndabibakuramwo. Abantu bose barabinywa. Hanyuma rero uwihanye wese yaca heba ibyo, bakaca bavuga rero ngo uyo n'umuremeki, ngo n'umuremeki kubera ko yahevye kunywa, yahevye n'ibindi ibigirwamana twarirwa turabisohora mu mazu y'abantu tukabiturira ngo abona baremeke. N'iryo jana ijambo rya iryo nararyumvise kandi n'ubu riracariho. Imana nishimwe. Turakoze kumbaza ico kibazo geze. Yesu yavuze ngo mu bimenyetso byerekana ukuza kujanwa kw'ishengero ngo urukundo rwa benshi ruzotimba kandi ngo hazobaho ubugarariji. Ico ngomba kuvuga rero, urukundo rw'ijambo ry'Imana rwamaze gutimba. Ni ijambo Paulo yabariye ishengero ry'Abaroma ati: mutange imibiri yanyu bibimaze bizima byera bihimbara Imana, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Rero abakobwa buno munsi bishushanya n'ivy'iki gihe mu nyambaro, abagore buno munsi bishushanya n'ivy'iki gihe mu nyambaro. Hanyuma rero kazusanga abantu gome ntibakiri ku rutonde, abandi nabo ntibakigira inyota yo kuza kumva ijambo ry'Imana. Nasomye ahantu hamwe mu bimenyetso byerekana ukujanwa kw'ishengero yuko ngo Satani azoreka ubutunzi bw'abakristo bukagwira kugira ngo bubabuze kuza kumva ijambo ry'Imana. Ndababaye cyane kubona muri iyi minsi, ku munsi wa kabiri haza bake, ku wa kane haza bake, ku wa gatandatu haza bake, ariko ku wa Mungu urusengero rwose rukuzura no hanze. Ariko harimo ikibazo kuko hari ubuhombe. Imana idufashe. Agakiza cyane bari bafitiye inyota yo kumenya iby'Imana, ariko binyota y'iby'Imana yaraheze, yarakamye. Bari bafise inyota yo guhahamira ubutumwa bwiza, kumva inyigisho za mpwemu yera, kumva inyigisho ingene umuntu yo kugira ngo ahinduke mushindi ambuka cako, kugira ngo umuntu abatirizwe mu mazi menshi ingene bigenda, kugira ngo umuntu abatizwe muri mpwemu yera ingene bigenda. Ivyo bari bafite inyota yo kubibaza, ariko no munsi inyota ninge ntavyo bakibaza. Karabaye ndabibirasoma mu cete ca kabiri ca Timoteyo yuko mu minsi y'iherezo ngo abantu bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, ngo bazokwirikira imigani y'ibinyoma. Egome ngo bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri. Ibyo birababaje cyane, kandi n'ubu abantu benshi bizibye amatwi ngo ntibumve ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nico gituma rero muri iyi minsi bidasa n'ico gihe kubera iby'iki gihe. Murakoze. Igituma ndirimba, hariho igihe Yesu yaduga mu ijuru yavuze ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo ngo zizokwiruka ziva mu nda y'abafise inyota, kandi ngo bivuga kuri mpwemu yera b'abamwizera bagira bahabwe. Ngomba mvuga inzuzi zishika 8 ziri mu bugingo bw'umuntu yabatirijwe muri mpwemu yera. Uruzi rwa mbere n'uruzi rwo kwihana, akama yumva kanya kose ko atakintu cyo mugumamwo kitajanye n'ivy'Imana. Uruzi rwa kabiri n'urw'amajambo y'Imana, akama yumva kanya kose ko yoba arahana ariko arumviriza amajambo y'Imana canka ariko arayasoma. Uruzi rugira gatatu n'uruzi rw'indirimbo. Rero indirimbo akama yumva ko zimubiramwo ngo aziririmbe, kuko indirimbo ziragwanya Satane, ziranesha abadayimoni. Ndibuka igihe kimwe Yehoshafati atewe n'ibihugu bitatu ngo bize kumugwanya, acashiraho abaririmbyi
ngo baririmbisha ukwera, ngo baririmbisha bashajishije ukwera. Nta buye bafashe, nta kimito bafashe, nta buhiri bafashe, nta mabuye bafashe, nta biki byo bagwanisha kera, ariko baririmba bavuga ngo dutonde urugamba twese tuje mu ntambara, ukwicara ku mazi kisatana kiriho, ahagaze imbere yacu n'abadayimoni, agomba kuduca ivutu yamara azotsindwa. Uku niko kunesha, uku niko kunesha, kwanesheje isi yose n'ukwizera kwacu. Ingota turayifise n'ijambo ry'Imana, nimwe niyaneshereje abera bakera, bararwana barahira ukwizera kwabo, kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo. Uku niko kunesha, uku niko kunesha, kwaneshereje isi yose n'ukwizera kwacu. Abasi bacu ni benshi barwanyaga kiza, tuzobanesha twambaye ivy'Imana itanga, ingofero y'agakiza n'ingindi y'ukuri, n'ibirato vy'amahoro dutwaye ukwizera. Nibaza ko bagenda baririmba nk'indirimbo ngizo, baririmba ivyo bihugu bitatu ngo bica bisubiranamwo, bonyene basubiranamwo, batumve ngo inkota barayifise, ngo batumve ngo bimeze uko. Bati wewe wibagiye yuko ibyabaye ku kiyaga gitukura kw'abanyegiputa bahenereye mu bugaragwa, mu kiyaga gitukura. Ati wewe wibagiye ibyabaye mu bugaragwa ko byagenze uku nuku, isi kasama ikamira abariko baragwanya Isiraheli. Wowe wavyibagiye? Mbishwa da mbisa nigire. Ngo baca barasubiranamwo baragenda. Indirimbo rero zifise intsinzi mu bugingo bw'umukristo agomba kuja mu ijuru. Yesu naguhezagire umbajije ico kibazo, kuko indirimbo za kera zarimo amavuta ya mpwemu yera. Hanyuma rero z'uno munsi nazo ziririmbwa pare solfege, ngo barakurikire solfege. Umuntu azanye indirimbo hawe ivuye mu ijuru ngo ifise ngo nta solfege boyishirako, bakaca bayikengera bakayishira iyo, bakayisabota canke bakayinegura, ngo ivyo ntivyo bishoboka. Indirimbo z'uno munsi rero ziririmbwa mu buryo bw'igihari, ariko indirimbo za kera zaririmbwa mu kanovera ka mpwemu yera, zirimo amavuta ya mpwemu yera, umuntu akumva yuko umengo biradudubiza muri we. Ariko uno munsi indirimbo z'uno munsi zirumye. Nagomba mvuge ibintu bine biri mu ndirimbo bifasha ishengero. Indirimbo ziri mu ishengero n'urufunguzo rwo kugurura imitima y'abantu ngo yuguruke. Indirimbo z'abaririmbyi ni imashini yo kurima imitima y'abantu ngo isene neza, kugira ngo uza kuvuga ijambo ry'Imana aza rikorera ahantu habaye bien planifié, egome hatunganijwe neza, imbibe nziza. Kandi indirimbo zo mu ishengero ni intsinzi mu ishengero. Iyo abaririmbyi bariko bararirimba indirimbo, uriya yicaye hariya kumva amajambo ari muri iyo ndirimbo, acafashwa yumvise ko agiye kunesha igeragezwa ryari imbere yiwe kubera izo ndirimbo. Ikigira kane mu ndirimbo z'abaririmbyi nuko iyo ishengero rihozagaye neza kubera izo ndirimbo ryumvise, ni ingaburo y'Imana, Imana ibiriye. Nuko byanditswe mu gitabo ca kabiri c'Ingoma igice ca 29 ku murongo wa 11 havuga ngo bana banje mureke kubyanjanjwa ko, kuko nimwe bw'Uhoraho yatoranije ngo mumuhagarare imbere, mumusukurire, muba basuku biwe, mwose imibavu. Kose imibavu rero no gusenga. Murakoze neza. Mbajije cya jambo ryahabwa Yoweri, nyene mpwemu yera zoza ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazobona ibyo beretswe, ngo abatama nabo barota inzozi. Uno munsi rero abakiri bato bo mwishenge bariko barabona viziyo iri imbere. Mugabo twebwe abatama rero tuca turota inzozi tukavuga tuti mwana genda neza uko, aha byagenda uko, aha bikwiye kugenda uko, ndi wihute. Rero abaririmbyi buno munsi ico no basaba bakombozitere b'indirimbo
ndirimbo z'uno munsi ico nobasaba nuko batangura kwiyumvamwo akanovera ka mpwemu yera muri bo, inyota imbizi ya mpwemu yera yiburuka mu mitima yabo. Hanyuma rero imaze kwiburuka muri bo, baca rero indirimbo bazoririmba baca baziririmba na kanovera ko mwijuru, nk'uko badutanguriye muri izi ndirimbo turirimba. Abaziririmbye bari barongowe na mpwemu yera, nico gituma iyo turiko turaziririmba twumva akanovera ko mwijuru. By'ukuri akanovera ko mwijuru, akanovera k'ivy'Imana, ukumva kumengo n'ibintu wo kwamuro uruza wuzanga uhekenyera mbere naho wogomba ugasinziriramwo. Kubera iki? Kubera ubushobozi bwa mpwemu yera buri muri izo ndirimbo. Bo kuzuzwa mpwemu yera, batangura bakabatizwa muri mpwemu yera, hanyuma bakaronka ingabire za mpwemu yera. Ubu ingabire za mpwemu yera si bose bazironka, kuko bari bazifise bari babiri gusa, yari Pawulo na Yesu. Niyo bafise ingabire 9. Uno munsi aronka ingabire bari baronka 2 canke 3 yo kumenya, y'ubwenge, yo kuvugishwa, yo gusobanura indimi. Abo rero afise ingabire yo kuvugishwa. Izo ndirimbo rero zoririmba zo bariko aravugishwa imbere y'ishengero. Hari indirimbo baririmba kumva ko ari ubuhanuzi, hari n'umuhaguruka kuvuga ijambo ry'Imana by'ukuri kumva ko ari ubuhanuzi buje ari inyigisho za mpwemu yera. Hanyuma rero ngomba ikimvuga ikindi, twebwe tucaruka mu ishengero rya Pentecote twari dufise ukuntu kuw'Imana abantu basohotse ajya mega ya kare, abanyagice baca bataha, abari nyuma y'uruhimbi bagataha, abantu bavuye mu yandi madini baje kumviriza bagataha, hakinjira gusa abantu baja ku ruhimbi rw'umwami. Tukaca rero tubanguza kuririmba indirimbo, hanyuma bajeje kuririmba bakaca batanga imyanya yo gushima Imana, ingene ivy'Imana yabakoreye. Bahejeje gushima rero, umukozi w'Imana agahaguruka akavuga ijambo mu mucamake, tukaca dupfukama tugasenga. Twapfukama ku vyatsi, nta sima yariho, nta n'intebe zariho, ariko icyo gihe twarimwo umugisha w'Imana, twari nk'akanovera k'Imana. Bakunze ibiganiro cyo tumwa kuri radio Vyizigiro, ndaha ku ntahangwa sari 12. Hanyuma rero mvagarika ipikipiki ngwinjane zimburira ko ari 2 mw'ikirangonga, nca ndaraba nca ndaduga. Shize hariya hejuru rero mbona umuntu negamiye yambaye impuzu ya John Claire kabisa, John Claire. Ndamwegamiye numva ariko arambarira, sinamubonye mu birenge, sinamubonye izose, numvise ambarira ngo subira inyuma hari ibyo utarakora. Nja rero ndagaruka, hari tariki 12 z'ukwezi kwa 9 2013. Kuva ubu rero hari ibyo ndiko ndakora, ndabikorera hamwe ishengero. Ndafise ibintu nigisha, nigisha intambuko 4 zishikana umukristo muri universite y'Imana, 4 étapes de la croissance spirituelle. Ndigisha gome intambuko 6 zo gusenga, mugabo 2 nkuru. Ndigisha gome ukuntu ifoto 3 zo mu rufu rwa Yesu, Yegesemani, y'Igorogota niyo mwijuru. Ndigisha abakiri bato ibimenyetso 4 biranga umugeni wo mwishengero. Ndabyigisha ibyo Imana yarabinyigishije. Ndafise n'ikindi nigishijwe, ibintu 4 Imana yanyigishije nigisha hano mbere nduko ndabyandikira n'abakristo, bivuga ingene ibintu 4 Imana yanyeretse yuko ibyo bita namoko atamokizi. Ngakarorero igihe Nowa yava mu bwato, yari kumwe n'abahungu biwe 3 n'abakazana 3 na mudamu wiwe. Bibiri ivuga ngo abo nibo bakomotswe ko n'abakwisi yose. Ikibazo ni iki ngo mbega Nowa none yari byoba yari mwamoko abahutu n'abatutsi n'abatwa? Ikintu kicyo ni kibazo. Hanyuma Yesu amaze kuza bamwakire bose bahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mbega Imana iravyara amoko? Ico rero ni bibazo, ivyo navyigishiriza ngaha. Hanyuma kandi ndafise ukuntu ndiko ndandika ibitabo kugira ngo memware yanje ndayisigarana bazokwirikira inyuma. Imana ndayishimwe. Ndafise ukuntu ndiko ndandika. Hariyo n'igitabo ngira nandike ngwiza isi yose. Ahari umuntu wese yitwa umurundi azi Kirundi
kizo gitabo kizomushikira n'abantu wakimpaye iyo saha hejeje kukimpa yaciye ahwerera umunsi ari mwijuru agikuye Nairobi kiri mu Giswahili agikuye Nairobi kiravuga cane ku vy'iki gihe tugezemwo ingene umuntu akwiye kwizigama ingene bigerageza abakristo nyene bimeze iyo biva n'ingene umuntu akwiye kuronka amasengesho ari nca akwiye kuvamwo ibizibira amasengesho ingene Yesu adusengera ingene mpwemu yera dusengera ivyo byose biri muri ico gitabo ingene umuntu akwiye kugwana n'abadayimoni bari mu kirere hari igitabo c'abanyefesi igice ca 6 kuri 10 kugeza kuri 18 hari ibirwanishwa ndwi vy'umukristo bine n'ivyo kumukingira bitatu n'ivyo kugwanya satani ivyo byose rero umuntu akwiye kubimenya bakunze ibigana niko yogira umwete wo kuja mwijuru muri Bibiliya mu byashiwe Yohana bitubarira ngo umugeni wa Kristo ariteguye kandi yahawe kwambara ngo tunezerwe duhimbarwe tuyishubahiro ngo kuko ubukwe bwa wamagazi w'intama bushitse ngo umugeni we wariteguye yahawe kwambara impuzu nzera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera nizo bikorwa by'ukugororoka by'abera niyo robe de mariage tuzokwambara aha mu kirere tuzohamara imyaka 3 n'igice turiko turahembwa hamwe n'abo mu isezerano rya kera tugiye mu ijuru abo mu isezerano rya kera bazoduherekeza kuko Yesu yavuze ngo hahirwa batorewe ubukwe bwa wa mwagazi dushitse mu ijuru tuzomarayo imyaka 3 n'igice turya tunywa manu yo mu ijuru amena inzabibu nziza zo mu ijuru Yesu yavuze ngo nzosubira gusangira namwe kuri izi nzabibu umutobe wazo musha mu bwami bwa data yaho turahiteze bakundwa ico no babwira rero nuko umuntu wese yogira inyota yo kwishushanya n'imajambo y'Imana dusoma mu gitabo c'abanyefesi igice ca 4 uhereye ku murongo wa 4 kugeza no ku murongo wa 6 harimo ibintu harimo amajambo ndwi kuba twihanye kumwe twabatije muri mpwemu yera umwe dufise icizigiro kimwe cyo kuja mu ijuru dusangira ku ngaburo yera y'umwami imwe twizeye kumwe twabatijwe kumwe dufise Imana imwe iyi ndirimbo y'198 iravuga ngo kunomera igira kabiri ngo ishengero ni rimwe mu mahanga menshi ryizera umukiza umwe no kuvuka kumwe rishima izina rimwe risangiye ingaburo imwe y'umwami wacu yizigira kumwe umuntu wese akagwanira agatwe kiwe agahanga kiwe ataravye kuraba naka na naka mugabo akiyumvamo ubwiwe ko ari rukanga asiganirwa iryo sezerano twasezeraniwe n'Imana mu ijuru ryo kuba umugeni wa Kristo atagira amarabaga atagira agasembwa atari kwinjebejebe niko ishengero rya Kristo azoza kuryakira rimeze nuko rero Imana idufashe umuntu wese ndamwifurije kugira umwete wo kwihutira kumenya ivyo gusa n'icyo Bibiliya ivuga uyu musavyi wawe Mana yagize umwete wo kuza kunyumviriza ivyo mpwemu yera yashizemwo kuva mpwemu wawe Mana maze kunzamwo ngorana nawe ngorana n'ijuru none rero Mana ivyo wanyigishije ivyo maze kumenya bikeyi mvuze mu byo mfise nibi ndamushikirije nibishikirije Mana iki kinyamajwi mwizina rya Yesu ndasavye ngo abazokumva bose aya majambo y'ubugingo abafate mu mitima batahura ivyanditswe kuko mu bikuraja mu ijuru uhigisha bigishwa ngo bayigisha ivyanditswe ngo batahura ivyanditswe basubiriramwe uko byagenze ngo batahura ivyanditswe aba bantu rero batahura ivyanditswe nk'uko abibero yabagize umwete wo gutahura inyigisho za Paulo na Barnaba hanyuma abantu benshi bagakizwa kugira ngo isi y'uno munsi manikire abantu benshi bari mu ngorane bari mu kaga ariko Yesu aba bantu bumva izi nyigisho nibo bazobakurayo urakoze ndagushima Mana niyo musavyi wawe yaje hano barira iby'Imana yambariye no kwigisha abagira baduge mu ijuru hari ibintu bihanze abantu byitwa moko
Imana yabinyigishije amezi 2 ndi mu nzu ntava mu nzu, iranyigisha ibintu 4 ibyo abantu bitana amoko yuko yoyo atamokizi. N'uturerero tw'abantu buno munsi basa n'intambwe 2 zabana n'inka 3 mu ishamba. N'abantu buno munsi basa n'intambwe 2 zabana n'inka 3 mu ishamba. Inka ya mbere yari gisisye, yari irabura kandi yarusha izindi zose kuzisumba zose. Iya kabiri yarakagajo yasa n'amaraso. Hanyuma kandi ya gatatu yarera yari igihororo. Hanyuma rero izo ntambwe 2 zigire inama yo kuzirya zishimikije urukoba rwazo, kuko imwe yose yasukwayo. Hanyuma rero izo ntambwe zarimwo igisigo citwa gateranya, nk'uko abantu no munsi bari mu igisigo citwa gateranya. Rero umunsi umwe zahamagaye ya yindi yirabura iziti, mbega uzi n'amakuru? Abahigi barababonye aho murisha, baberetswe n'urya mwene wanyu yera, mukaba mutavanye nawe murahaguye. Iyo rero icayihamagara ya yindi isa n'amaraso y'akagajo, turabize turapfuye kandi twishwe n'urya yera turi kumwe, ngo abahigi babonye iyo turi batweretswe nawe. Izo ntambwe 2 zimaze kubona za nka 2 ziragiye, zica zisimbira kuri ya yindi yera, zirayirya zirayiheza. Za ntambwe zigwa kuri ya yindi yera zirayirya. Haheze imisi mikeya zihamagara ya yindi yirabura ziti, uzi n'inkuru? Itaho n'ubu nyene tugira tukubwire, tugira tukuburire. Babahigi basubiye kubabona iyo muri baberetswe n'urya mugenzawe, kubera kwasa n'agahama, ivyasarishije ko bisigara bisa n'amaraso. N'imbwa z'abahigi zababonye ziza zirarigata ayo maraso. Ikiherako iravuduka iriruka ngo ihunge. Za ntambwe zica zirengera, za ntambwe zirengera kuri ya yindi y'akagajo isa n'amaraso, zirayirya hera. Haheze iminsi mikeya za ntambwe zongera kuyihamagara ziti, ngo hano nayiti sinza, none mumbarira iki? Zitutaza, uza utaza turahura. Zirayirengera ko zirayirya, za nka 3 zose ziba ziraheze. Uko niko igisigo gateranya kiriko kirateranya kigenda mu isi yose giteranya iby'amoko. Rero Imana yanyigishije ibintu bishika 4. Icambere yanyeretse nuko twese abari mu isi turi urubyaro rwa Nowa. Itanguriro 9 ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19 havuga ngo abahungu 3 Nowa yavyaye ni Hamu, ni Semu na Yafeti na Hamu. Nibo bakomotswe ko n'abakwisi yose inyuma y'umwuzure wahoneje byose. None rero ikibazo ni iki? Mbega Nowa yari mwamoka ngahe? Ko abahungu 3 biwe aribo bakwiye isi yose, bavyaye abakwiye isi yose, ngo nta bandi bantu bari basigaye ku isi, kiretse gusa abahungu ba Nowa 3 n'abagore 3 bakazana ba Nowa na Nowa n'umudamu wiwe, nibo barokotse muri ubwo bwato. None isi yose no munsi ko iratuka n'ivy'amoko. None
Nowa yari mwamoko angahe? Nico ni kibazo. Ikindi kigira kabiri, Yesu Kristo amaze kuza, abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Hanyuma rero mbega Imana irabyara amoko, ko abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ko byanditswe mu gitabo cya Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 kugeza kuri 10. Nguko mubivuze n'ukuri, imyaka maze muri 80 mbuze umwe, umfise 79, uyu mwaka wakwije 79. Hanyuma rero natanguye kubona iby'abakenyezi nkiri muto, nkiri n'umupagane mbere ntarakizwa. Nabona abapagane, abagore b'abapagane bameze neza mu ngo zabo, ndabibutsa ubu rero nca nimbira ntibari beza ibyo nabona bakora. Hanyuma rero mu ishengero naho kuva muri 66 nashitse mu ishengero ry'Ibujumbura 63. Hanyuma 65 ntangura kuba umuririmbyi muri rishengero rya Pentecote ku Ntango. 66 rero ntangura kuba umuvuga butumwa kugeza ndaruhanda bo mu diakoni, ndabo muzezwa shengero muri 76 no natanguye rero guca imanza z'abakenyezi uko ahandi sinazihambya. Nari maze kwatigwa ibanga ryo kugingo, nico gituma basore mutangwa imihamagaro atamusore basengera kuba umuvuga butumwa, kuko ndaciye baramenya aronse urubanza rw'umugore ndaruca, aronse urubanza rw'umugabo ndaruca, kuko ntabyo baramenya. Ariko amaze kurongora acamenya ibanga ry'umugore n'ibanga ry'umugabo mu rugo. Hanyuma rero ico ngomba kuvuga, nagiye mbona ingyo nyinshi, nagiye mbona ingo, ndafise utururiro two muri Bibiliya nitwo ntanga. Abagore babaye abizigirwa mu ishengero canke imbere y'Imana. Naume ni umugore umwe wo mu isezerano rya kera, ari mu gitabo ca Rusi igice ca mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Ica mbere akiri kumwe n'umugabo wiwe Chimurega, yabaye umugore w'ubwenge, kumenya ko akwiye gusubira iwabo amaze gupfakara akabura n'abahungu be babiri, aca yigira ati reka mpitemwo nsubira i Betelehemu. Hanyuma yabaye umujanama mwiza w'abakazana biwe, yari umugore atagomba kwigera ko amaronko y'abakazana biwe, uko amaze gusubira ati nsubiye iwacu. Abakazana be babiri b'abapfakazi baca bagomba kugira ati turajana. Aca arababarira ati bana banje, murabona rero naho noronka umugabo sinoba nkibyara abana bazosubirira abahungu banje. None rero kuko kera umuntu yasubirirwa n'uwo bavukana n'uwo muryango wa bugufi. Hanyuma rero bica biragorana kuri Orupa, umupfasoni yitwa Orepa. Aca avuga ati jewe ndisubiriye iwacu. Ni ikigereranyo c'umukristo ashikiwe n'ingorane agaca ata Imana. Hanyuma Rusi nawe aravuga ati jewe aho uzogwa niho nzogwa, aho uzorara niho nzorara, Imana yawe nizoba Imana yanje. Ni ikigereranyo c'umukristo ashikiwe n'ingorane ariko akumira kugakiza naho yoba mu ngorane. Tubisoma rero mu gitabo ca Rusi igice ca mbere ku murongo wa 15 kugeza kuri 22. Nuko rero turabe neza iyo umuntu, nagoma sabe abapfasoni mwitabana amazina yabo, iyo umuntu avyaye umwana akwiye kwita umwana izina ryo muri Bibiliya rifise impamvu.
uriko uranyumva akwiye kwita umwana izina ryo muri Bibiliya rifise impamvu. Birakwiye kabisa ko abavyeyi b'abakristo bita abana babo amazina yo muri Bibiliya. Ng'akarorero Naome risobanurwa ngo w'igikundiro, Edediya risobanurwa ngo ukunzwe n'Uhoraho, Yosefu risobanurwa ngo guheterwa n'Imana. Uravyumva? Guheterwa n'Imana. Izina ryose ryo muri Bibiliya rifise ico risobanura. Hanyuma rero ndashishikara kubona abandi bagore babaye abizigirwa. Abigayili yamenye kuzigama umugabo atakijijwe, yari afise ubwenge bwo kuzigama urugo. Abigayili amaze kubona ko Dawudi agomba kuza guhonya urugo rwa Nabali, aca rero aza guhura na Dawudi aramwisaba, agira gute, aramupfukamira ati nukuri mbabarira, tubabarire umugabo wanje n'ikigoryi niko ameze. Yarakwiye kwakira abahungu b'abakozi bawe akabaha ico muza kurya muri mu bugaragu. Hanyuma rero ubundi nabonye ni Mariya yabaye umwizigirwa kuva mu bukumi bwiwe. Ndiyatagaguza amajambo yumvise yarayagumije ku mutima. Muri Luka 2 ku murongo wa 15 haravuye ingene Mariya yazigamye amajambo yiwe muri we. Mariya yarumvira kuko yumvira ibyo umumarayika mubariye, kandi Bibiliya ndaho ivuga ko atumviye canke atata n'umugabo wiwe canke amuteza amajambo mabi. Ndaho yigeze atata n'umugabo wiwe. Elisabeti yabaye umugore w'umwizigirwa, yari kumwe na Zakariya. Bageze mu zabukuru Imana ibabarira yuko bazovyara umwana yitwa Yohana. Yabaye umugore atekereje, naho yari ngumba ndaho yigeze atongana n'umuherezi Zakariya. Ariko ravyumva hariho akaririmbo kavuga, twaririmba kera ngo Zakariya mutumishi wake Mungu alipokuwa hekaluni aliona malaika. Elisabeti mukeo atakuzalia mwana, jina lake utamwita ni Yohana Imbatizaji. Urumva ni Imana igendera abantu. Uyu Elisabeti yari umuntu araca bugufi arumvira, arihangana nuko. Hanyuma rero ico caranejereje cyane ndiko ndasoma iby'aba bagore ingene babaye abizigirwa. Kumenya ikizo irindi jambo nagomba kuvuga ni jambo ry'umuntu yabaye umupfakazi. Ndavuga ku ijambo ry'abapfakazi. Abakenyezi ndabagaruka ko gatoyi. Kumenya ikizotunga abana ko bakwiye kubaho nk'abandi bana, kudakengera igikorwa cyose yokora kikamuzanira imfashanyo, akifata rufaso. Ni Rusi yari umupfakazi. Rusi yari umupfakazi. Igice cya 2 cya Rusi, igice cya 1 kugeza kuri 23 nyene yabaye umwizigirwa. Kwifata rufaso ni kutikengereza. Umupfakazi yigize igikutso bakiyoza amase, nuvuga ngo yifashe nabi baca bamukengera. Yirinda gusambura ingo z'abandi, kubera amajambo amuva mu kanwa yo kwikundwa akaza ku bandi bagabo. Kwirinda guta umwikomo ku barongozi b'ishengero. Mu cete cya 1 cya Timoteyo igice cya 5 ku murongo wa 9 kugeza kuri 16 tuvuga ngene ishengero rikwiye gutunga abapfakazi b'inyakamwe batagira shinge na rugatagira umwuzukuru, atagira na kantu na kamwe kagasanira ko muri famiye yiwe. Ariko no munsi abagore bavuga ngo ishengero uno munsi ngo naka ngo ari umupfakazi, ngo ntibamurabe, ngo bamwirukanye mu nzu yiwe. Nawe afise abahungu, afise abakobwa, afise abakazana.
bwaragiye bariyo ntaco bamuraba ko uwo ntibamuraba. Hanyuma rero nagomba mvuge kandi igikorwa c'umupfakazi mw'ishengero. Ica mbere coco ni umusenzi arisonzesha impanuro nziza abagore bakiri bato kugira ngo bagororokere abagabo babo ntibate igome umwikomo ishengero. Elisabeti yarabaye umwizigirwa kuko nta majambo yo gutongana Bibiliya imuvuga ko. Elisabeti yarumvira kuko umumarayika yari yaramubariye yuko umwana azovyara azomwita Yohana, kandi yari yarabitse mu mutima amajambo yiwe yabwiwe, yarayabitse mu mutima. Naho yigeze atonganya umugabo wiwe ko atamuvyariye umwana. Hari abagore benshi uno munsi batonganya abagabo babo ngo ntibabavyariye abana, ibintu ngivyo ukaje utanga uwo mugore atanguye kwangara. Yarumviye amajambo y'umumarayika yatumwe n'Imana, amubarira ko atazonywa ikiboreza na kimwe afise inda y'uwo mwana. Bagore mufise abana mu nyumva, mufise inda, ntuze wigera unywa ikiboreza na kimwe, kuko ikiboreza Imana iracanga. Imana iracanga. Ndaza kubabwira ibyo guca mu irembo ripfunganye, bizobuza abantu guca mu irembo ripfunganye. Ni kiboreza kabisa. Ni kiboreza. Ni majambo Yesu yabari abigishwa biwe ngo buce mu irembo ripfunganye. Ibizotuma abantu badaca mu irembo ripfunganye, icambere ni kiboreza. Guharura 6 ku murongo wa 1 kugeza kuri 4, Abacamanza 13 ku murongo wa 4, igihe umugore wa Manowa yabarirwa kazovyara Yohana. Hanyuma na Yesaya yandikwe ku murongo wa 14 na 10 kugeza kuri 15. Imana yamubarira ingene Yesu azovuka yitwa Emanueli, ngo Imana iri kumwe natwe, ko amaze guca ubwenge atakintu kiboreza azonywa canke azorya. Hanyuma rero na Luka rero haduhejeje gusoma, twasomye ingene Elisabeti yabaye umwizigirwa ku mugabo wiwe, akumvira ingene azovyara uwo mwana. Hanyuma ikindi ca kabiri kizotuma abantu badaca mu irembo rifunganye ni tugenegene two gushaza. Ni kuvayo 3 ku murongo wa 1 kugeza kuri 6, ngo Imana yanka kujana n'Abisirayeli kuko bambaye utugenegene two gushaza. Mu nyuma bamaze kutwiyambura, kuva kuri bamaze kutwiyambura, baca rero Imana yemera kujana nabo. Utugenegene two gushaza ni Yesaya 3:15 kugeza kuri 24. Kome haravuga ibintu bitari bike, mu mbabarire aho hantu ndahasome. Ni Yesaya 3 ku murongo wa 16, ngo ibara rizobonwa n'abakobwa b'Isiyoni bitaye ko Uhoraho aravuze, ngo abakobwa b'Isiyoni ko bibona bakagenda bararitse amazosi n'amaso y'ubweruzi, bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru. Nico kizotuma Imana, umwami Imana, ateza abakobwa b'Isiyoni bihushi mu bitwariro, Uhoraho akatwikurura ibiteye isoni byabo. Kuri uwo munsi azobashazura, umwami Imana azobashazura ugushaza kw'inyerere zabo, inyerere zamagwa n'abantu n'ibikubi n'ibihete n'impeta zo ku matwi, amantuza amahereni n'impeta zo ku matwi, n'indinga n'inkerekezo bishishira, n'ibitsibo n'imigufu yo ku maguru. Usanga bambaye imigufu ku maguru, n'imisipi, abantu bagasanga bakambije imisipi naho yo bafise inda ntumenye ko ayifise, n'udukebano tw'ibitamirana bimwe byo muri bwatedonwe, n'uduheko n'impeta zo ku ntoki. Ugasanga umuntu afise impeta 2 ukamenga afise abagabo 2.
n'izo ku mazuru umuntu ugasanga baratoye amazuru hariko utuntu tw'utuzahabu, n'impuzu zo ku minsi mikuru, n'imitamana, n'impuzu zo kurenza ko hejuru, n'udufuko, n'ivyirore, n'imvune zera, n'ibitambara biteze mu mitwe, n'ubuyongo. Bakore murabe ibitambara mwitega mu mitwe yanyu uko bimeze. Hari umugore yitega igitambara mu mutwe ugasanga yagize forume y'igitsina gore, n'ubugesera n'ibara twebwe ababitegereza. Hanyuma rero maze mu gishingo c'imbazi hazoba umunuko, ni igihano rero Imana izoha abo bantu. Mu gishingo c'imbazi hazoba umunuko, mu gishingo c'ikimano c'ubudede hazoba umugozi, mu gishingo c'umushatsi utsivye hazoba inkomvorera, mu gishingo c'impuzu y'igisaga hazoba igunira n'ibikovukovu, mu gishingo c'amarangi. Hari abakobwa n'abagore bisiga amarangi ku minwa no ku ntoke no ku nzara baragaba, ivyo ntibazoca mu irembo ripfunganye. Reka ntibishoboka kabisa, kuko Bibiliya irabirahira. Hanyuma rero ikindi kizotuma abantu badaca mu irembo ripfunganye n'abagore ibyaha by'ubusambanyi. Hanyuma rero mu Baheburayo 13 ku murongo wa 4 havuga ngo ingurwa babiranye n'igubawe n'abantu bose, kuko ngo ubusambanyi n'ubushakanyi Imana izobacira kwiteka. Hanyuma rero hari ikindi nabonye bapfasoni n'abakristo bari mu ishengero, gutamba ni kizira ku Mana. Mose amaze yamena ibisate by'amabuye biriko ibyagezwe arungikanywe n'Imana, asanga rero Abisirayeli bamaze guteba ku musozi Sinayi. Abisirayeli Aroni aca bakoresha ikigirwamana ngo bambura impeta zabo ku matwi n'ibindi byose, utuntu twose tw'inegene bari bashajishije. Bamaze kuvyambura babimuha bikuramo igishuri. Ayo shuri rero imfizi y'ikigirwamana gusubira kubironka. Hanyuma rero asanze bariko baravyina acarabimena ivyo vyageze. Gusubira kubironka yasubiye ku musozi w'Imana, amarayo iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Imana isubira kubimwandikira. Dawudi yereka imbere y'isanduku y'Uhoraho ivuye mu kinyago irimo amasezerano y'Imana. Mikali umugore wiwe amunegurira amuhinyurira mu mutima, kuko ngo yariko ariyereka imitamimo intuzi igitambi kimuva ku maguru, amatako acaraboneka. Mikali yarinze afata aronsa akana, kandi Dawudi yaravyara. Igihano kigira kangahe? Kigira gatatu, cerekana ko gutamba ari kubi. Umukobwa wa Herode amaze gutamba neza, umukozi w'Imana acakererwa izosi, bati Yohana Umubatiza arapfa, kuko Herode yabariye umukobwa ati genda nukuri ico usaba cose ndakiguha, nta kibi gisate cy'igihugu kuko utamvye neza. Aca rero agenda bazanye nawe ati no nsabe datiki, ati genda umusaba umutu wa Yohana tuzohore tuwisigiramo amavuta, kuko uwo mugore Herodiya yari muka Filipo nawe yari murumuna wa Herode. Hanyuma rero Filipo ntuze Yohana Umubatiza barira Herode ati uyo mugore w'abantu utwaye sha uracumuye, raba ibintu nk'ivyo. Herodiya rero aravyumva atambujije kuba umwamikazi n'ibindi, akazika rero akagumiza mu mutima, akagumije mu mutima rero ico gihe ati none ndamuronse napfe. Hanyuma rero ikindi naco nabonye n'Abanyefesi igice ca 6 ku murongo wa 10, ibigwanishwa by'umukristo ari mu ntambara. Intambara yacu siya ni y'isi, ni ya Satani, ni y'umubiri. Rero nta musoda ari ku rugamba atamba canke ngo agende ariyereka ataratsinda intambara. Hanyuma rero umukristo wese w'ukuri n'umusoda ari mu ntambara, agwana n'isi na Satani n'umubiri. Kandi tuzokwiyereka indirimbo zo gushima Imana dushitse mu ijuru, ariko nta musoda imbere y'urugamba arifo eka kabisa atamba namba ekaye ahanganye n'umwasi hanyuma aja gutamba. None bakristo ko muhanganye n'abansi ba Satani abamwe mu miza ahantu ho mu ijuru, mutambira iki? Imana ntitambirwa, Imana iraririmbirwa.
hanyuma rero ikigira kane ni iby'isi, ngo isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba azohora ibi biteshe ngo ntimugakunda isi canke ibiri mu isi. Hanyuma rero mu byashyuwe Yohana muzobona rero niho navuze tuzomara imyaka 1000 duca imanza z'abantu bavuze amajambo babi bakoze ibibi. Hahandi havuga ngo isi ihunga mu nyonga haye h'Imana. Hanyuma rero ikigira gatanu ni kudatanga imbabazi. Umuntu adatanga imbabazi, Yesu yavuze ngo mugende mwigira ijambo muri tahure ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi ko ndaje guhamagara abagorosa atarabanyabyaha. Petero abyumvise acaramubaza ati none inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze indwi. Ateka cyose kubara kugeze indwi ari kugeze 70 kugwiza na 70 ni inshuro 490 ngo imbabazi ntizigira karimbi ntizigira iherezo. No kudasaba imbabazi naho nyene ni icaha. ngo nta mbabazi yaje kumusaba ngo ibiki nibikeka, reka kurindira ko zo gusaba imbabazi. Genda umusaba imbabazi wenyene kuco wumva mwatatiye witature ko Yesu yavuze ngo umuntu niyajana ishikanwa akibuka icapfa n'ubundi abanza ashigije shikanwa ngaho agende yitature n'uwo batase hanyuma abone kugaruka ashikanishe ishikanwa giye. N'ururimi rero, ururimi narwo ngo Yakobo yabivuze na Yesu akabivuga rurimwo akaga. Hanyuma rero umuti wo kuvura ivyo byose ni Imigani 25:15, Imigani 15:14, ni Yesaya 58 ku murongo wa 15 na Yesaya 62:2, 56:2, Izaburi ya 18 kuri ya 34:18, ivyashuwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 4. Hose avuga amajambo yo kugumya ururimi. Mumbabarire bapfasoni namwe rwaruka, namwe mwese muri ko muranyumva muja mwishengero ngo ururimi rwiyoroheje rujanjagura igufa. N'umugore umwe yavyaye abana ndwi, yavyaye abana batatu azasiba gukubitwa n'umunsi warimo. Hanyuma aragenda rero ku mukozi w'Imana aramubaza ati mbega mwebwe mwatubariye yuko umuntu atakwiye kwahukana? Jewe rero ndahukanya. Ati kubera iki kamwana? Ati kubera ko maze imyaka 3 ndasiba gukubitwa n'umunsi warimo. Uyo mukozi w'Imana aragenda arinyegeza aho uwo mugore icupa ryuzuye amazi. Ati rero uyu muti ujana, wumvise umugabo watanguye kwisandagaza, ushire mu kanwa, umuti ntuzumire, ukawumira uzocupfa, ariko wumvise aho zogenda ucire. Ashitsi muhiraza yumva wa mugabo rero atanguye kwisandagaza, aca shira wa muti mu kanwa. Yarazi ko ari umuti, ntiyarazi ko ari amazi. Umugabo aravuga arahora. Ati bashi yirimbuye kabisa, kuko wahaje ijambo rivyugwa n'irindi. Uvuze iri nkavuga jumba nkavuga irindi nawe ukaryumva ukavuga iri, tuca tudugwa sanga turagwanya. Ijambo ryose rikwegwa n'irindi. Abumvise ahoze ntiyamukubita. Buraca gutyo ya amazi arahera. We yagira ngo numutacara irukanga kwa mukozi w'Imana. Ati mukozi w'Imana kagati wamba kaheze kandi kuvuka ambaye sinasubiye gukubitwa, none kaheze ntabaza kandi ateka mupfasoni. Ni nakwigishije ijambo ryitwa guhora. Yari amazi masa nta kintu, nta muti warimwo. Igihe cyose umugabo wazovuga ugahora kuri ntuzosubira gukubitwa. Bapfasoni mu nyumva, Bibiliya ivuga ngo gushishikara wiyoroheje byemeza umucamanza, kandi ururimi rwiyoroheje ngo gushishikara wiyoroheje byemeza umucamanza. Hanyuma rero ngo uganza ni kwa kugurumanira iki? Uganza niye kugurumanira ndutirimuka uri ko kubirosha gutesha ibicumuro bikomeye. Umugabo wawe n'uganza nta wundi amutwara mu rugo, ni president, n'umwami mu rugo kabisa. Nta wundi amusumbye ijambo nkuko mukuru w'igihugu atawundi amusumbye ijambo mu gihugu ciwe. N'umugabo mu rugo n'umwami, ni president, nta wundi amusumbye ijambo. Yavuze rero cuhora, ubanze uhore, ari byo udashobora ubugenda ubisengere n'ahandi ijuru ntiryo kubonekako, ijuru ntiryo kwakira. Hanyuma rero n'aya majambo nariko ndavuga ku bintu vyerekeye
gome akarorero k'abantu babaye abizigirwa, babaye bumviye Imana, bumviye icyo Imana yababwiye. Tuje mu ntambara ukwicara ku mazi kisatana kiriho. Ngera icyo ngomba kuvuhamagaro numvise mu mutima, nta faranga na rimwe nyumva ryagira ntize kurondera ifaranga. Ngirorugamba twese tuje mu ntambara ukwicara ku mazi kisatana kiriho. Ahagaze imbere yacu n'abadayimoni agomba kuduca ivutu yamara zotsindwa. Uku niko kunesha kwanesheje isi yose n'ukwizera kwacu. Inkota turayifise n'ijambo ry'Imana, nimwe niyaneshereje abera bakera. Bararwana barahira ukwizera kwabo kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo. Bwiza bwa Murambi na Muyaga bwari bwaraguye. Shitse y'irindwi rero muri 70 mu kwezi kwa 10 niho rero nasanga hameze uko nca rero ndaje imbere y'Imana. Hari n'ahantu ahantu witwa mu Gwizingwe nabari umuvuga butumwa arataha siganyugaranye mu rusengero ndarayo ndiko ndasenga Imana. Nyahantu hari abantu 8 ubu hamaze kubyara ubwiriza gushika 5. Yesu ku musaraba ingoma nvuge umusaraba. Ku musaraba Yesu yamaze amasaha 3 mubwira kabiri arwana intambara 3. Dusangiranye urugendo rwo kuja mu ijuru. Turashimiye Imana ko twagiriye ubuntu tukaronka izuba ry'imbabazi turi muri ryo, kandi Imana yatugiriye ubuntu turi mu munsi w'ubuntu. Ni bake rero babonye uyu munsi, ariko kandi Imana yashimye yuko abafise ibiro 50 kandi agenda ahantu hanyerera mu kanya yonyerera akagwa ibyo biro bigaseseka. Umukobwa akiri umwigeme abafise ibiro 50 nawe nyene nuko nyene. Ariko iyo umuntu amaze kurongora cyangwa akarongorwa, kurongora no kuduga umusozi nukurira umusozi. Rero nkeneye umuntu dufashanya guca ingazi tugahagararamwo, ejo tugacindi tugahagararamwo, ejo tugacindi tugahagararamwo, kugeza aho tuzominukira mu ijuru twikoreye ibiro 100. Kuko umuntu amaze kurongora abafise ibiro 50 by'agakiza n'ibiro 50 by'umugore wiwe. Umukobwa abafise ibiro 50 by'agakiza n'ibiro 50 by'umugabo wiwe. Urumva rero arikoreye kabi kuko yatumye umugabo wiwe apfa. Yari afise urukundo rw'uburyarya. Hanyuma rero yari afise umutima w'amaronko. N'abacemanza 16 ku murongo wa 10 kugeza kuri 17. Hanyuma yari maraya yabanye n'umunaziri w'Imana afise umutima w'uburyarya. Tugumane mwami tugumane, igitangaza cahanuwe na Yesaya yuko kizoza carashitse. Ni Yesu mwami Imana ishimwe haleluya. Yavukiye i Betelehemu rikwira mu mahanga yose, byageze nino mu Burundi. Imana ishimwe haleluya. Mumenye yaba barabumenye ntibaba barabambye umwami w'icubahiro. Ariko nguko handitswe ngo ibigirwamana iyo afise ibintu muri we yama ashira imbere kuruta iby'Imana, kuko ico kintu arutishije ic'Imana yamutegetse kiba kimaze kumubera ikigirwamana, kuko akirutishije Imana. Ariko aya masengesho ya Eliya
Bibiliya ivuga ngo abanza gusanasana igicaniro. Hanyuma rero gusanasana igicaniro twasanze ari umukristo abanza gutunganya ubugingo imbere yo kuja imbere y'Imana, akumva ko umutima umwemerera. Nibuka numvise inkuru y'umuntu umwe yari arwaye, hanyuma rero agera ku mfi, araraba araduga, ashitse ku irembo ry'ijuru baramubarira bati subira inyuma ubaze ibibazo bitatu, niwumva bavyishuye ko uzocuza tukugurure winjire. Atugenda ubaze muri famiye yawe, here kuri madame wawe n'abana n'abo mu rugo ko bakwemerera kuja mu ijuru. Atuca ugenda, ico ni kimwe. Kigira kabiri, ugende mu ishengero uribaze ko rikwemerera kuja mu ijuru. Ikigira gatatu, uze kubaza umutima wawe ko kwemerera kuja mu ijuru. Carikangura aragaruka mu mubiri, aca rero ati yemwe aha rero nari naduze, barira madame n'abana nabo mu rugo barakora, numva ahantu umuntu aravye, abantu baba bamaze gukorakorana. Ati jewe naringiye mugabo bambariye ngo nze ndababaze yuko mwebwe munyemerera konja mu ijuru. Batemwe asangwa isaha yawe igeze yo kuja mu ijuru, nukuri ntaco tukubona ko nugende. Tisawa. Ati nyandaza ngende mu rusengero. Haja no mu rusengero, ati yemwe shengero ry'Imana, jewe aha narigeze ku irembo ry'ijuru, none bambajije ngo ndababaze yuko munyemerera ko ngenda. Bati yemwe asangwa isaha yawe igeze yo kugenda, genda amahoro. Yango yariruhukije kuko yarazi nyiro umutima we ko ataza kumugora. Hanyuma rero ataraza ati mutima wanje, none bituranyemereye uranyemerera ko ngenda? Teka sinkwemerera. Ca kindi wagira ukugahisha sije ndakinyegeje, kimwe wiyumvira ukunuku sije ndakinyegeje, kimwe waraba ukunuku sije ndakinyegeje, none ubona wogenda. Aca aratunganya iby'umutima. Turi kumwe? Hari ahantu hamwe Imana yabariye Hezekiya arwaye ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe. Naraharuye saga umuntu mu rugo rwiwe atunganya ibintu bine. Ubwa mbere atunganya iby'umutima wiwe, ubwa kabiri agatunganya iby'umufasha wiwe, mudamu wiwe, hanyuma agatunganya iby'abana biwe, hanyuma agatunganya itunga ryiwe. Ari umukenyezi atagira umushinga ntahe, asigaye ari wenyene, atunganya iby'umutima, agatunganya iby'abana, agatunganya n'itunga yasigaranye. Nagomba rero iri jambo nariko ndavuga ngo umukristo abanza gutunganya ubugingo umutima, akabona guseruka imbere y'Imana kugira ngo amasengesho yiwe aze kwishurwa. Kuko Eliya umuriro waciye umanuka urigata amabuye, urigata n'inkwi, urigata n'amazi, urigata n'inyama yari yabaze. Aha naho tubonye rero ngo araduga umusozi. Tugera tuvugane n'amasengesho yo kuduga umusozi aciye mu kwizera. Ukwizera, ugusengana ukwizera no kuduga umusozi. Ingene umuntu amanukana intsinzi. Eliya araduga ngo aja uko imvura yari yataze, yari imaze igihe imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, kandi nticari igihe gito. Araduga rero ku musozi hejuru ngo aturi ku mutwe mu maguru. Nibaza yuko yaduze kuri uwo musozi, araduga acagira gutya, aca yigirira gutya. Bibiliya ntitubarira amasengesho yariko aravuga, mugabo icyo yakoze yabari umukozi wiwe. Ati mbega ubona hari ikintu coba kirava mu kiyaga? Ateka
ati genda rero ugere inshuro ndwi, niko twasomye. Ati hanyuma umbarire. Ngo agenda inshuro ndwi ku kiyaga, aramubaza atari icyo ubonye. Ati mbonye agacupi kangana n'urushi kaduze kava mu kiyaga. Ati genda yukanga rero ubarire Eliya, ubarire Ahabu anyaruka imvura ntimutsinde mu nzira. Kandi na Eliya Bibiliya ivuze ngo yaciye afata umukogote arabandanya agenda i Yezereli. Ibi bigomba gusobanura iyo umukristo acuritse umutwe mu maguru cyangwa acuritse umutima mu maguru, asengera mpwemu yera aramanuka, kuko iyi mvura ni mpwemu yera. Nahoze ndaba uyu muririmbyi yavuze ngo mwami utuvubire imvura. Hariho indirimbo y'amaje ya 32 32 murabe ijya 32 si imvura iye mu isi, ni imvura ya mpwemu. Dusaba umwami Yesu yugurura amajuru, imvura ya mpwemu ibone kururuka muri twese, duhinduke basha. Namba wumvu fisi inyota, nuze kwa Yesu unywe ku buntu. Hajya nabavuga ngo mwami utuvubire imvura nk'uko wasezeranye, mu mitima twumva twumye utubogoza imvura. Utuvubire imvura, imvura y'umugisha, turaronsa urunyanyaga uduhiye umuvuvu. Ngaca nibaza noneka nigishije ibitari byo, mugabo ngongera agafubutira imbere y'Imana ngasenga, maze kumva rero ryajwi rihora riza ribandura imbere mu mutima, ryongera riraduze. Haleluya. Ngumva kongera ikigumbagumba kiragumbiriye mu mutima, ngumva haleluya iragarutse. Cashi ejo bundi nariko sengera umuntu ngaha ku mugoroba mu misa imwe y'ijoro. Hama rero yariko aravuga ko yumye, atumenga mpwemu yera yansize, ntakiri muri jewe. Tumaze gusenga nk'iminota 10 nzanumva aratanguye kuvugishwa. Sinzi amajambo yaciye ashishikara, ndeka shima Imana mpwemu yera yaje. Shima Imana kuko mpwemu yera yagarutse. Haleluya. Ndeka wewe haraho birabigushikira nguko. Abantu mwabatijwe muri mpwemu yera nibo babizi. Hanyuma rero Eliya rero urumva ko yaduze umusozi. Umukristo ashobora kuduga umusozi mu masengesho arondera umugisha w'Imana. Irazi ko umusozi umuntu awuduga arondera byinshi. Hari amasengesho yo kuduga umusozi yo kwisonzesha, no kuduga umusozi. Hari n'ayandi y'umwiherera nayo nyene asa no kuduga umusozi. Ariko bakundwa, nongera nsubire nibutse yemwe, uze wirinde kuduga umusozi wisonzesheje utarabatizwa muri mpwemu yera. Kumbura urondera umugabo, cyangwa urondera umugeni, cyangwa urondera ibyara, cyangwa urondera kanaka ibintu byahombye byo kudandaza, cyangwa amaruta ku ishuri yabuze. Ibyo nibyo mu masengesho y'umwiherera usenga urya kandi unywa. Ushiki muhira ku mugoroba ukaja ahantu muri dushe ukiyuhagira, ikigatwa cyo ku mubiri kigahera, ufise n'akayo kakanywa, n'ico ugakoroza, utagifise ico cayo ukanywa amazi, ukumva intege ziragarutse. Ukaca ufata Bibiliya rero ukaca utomboza ukazingura ahantu utazi aho uza gusoma hari, kandi amajambo uza gushikira ko imbere yawe uza gusanga gufitiye ikimazi. Cyangwa ukagira indirimbo, ukaca rero wibira ukabanza ukishushanya n'uwo muririmbyi amajambo yavuze, kuko izi ndirimbo baririmbye abatwitangiye imbere baragiye ni zacu no munsi. Rero amajambo basize bavuze sayabo na yacu ko barashitse. Yesu ashimwe. Ni nguko twifuza muri iyi minsi indirimbo z'abaririmbyi baririmba ko zokwandikwa, kuko ziriya ndirimbo zirimo amajambo y'ubugingo zari zikwiye kwandikwa zikagira igitabo cazo, n'abazosigara inyuma yacu bakazozibona indirimbo ishengero ryaririmba ritaraduka, n'Abisirayeli bakazozibona izo ndirimbo twaririmba. Haleluya. Mu gihe bazoba ariko barigishwa bakazazibona izo ndirimbo, n'abasigaye bakazobona indirimbo ishengero ryaririmba.
zizobakumbuza mu ijuru cya gihe cy'inimero 666 gishitse, bazokwemera gukererwa izosi. Umukozi w'Imana yatwigishije, yatubariye urupfu rw'abo bantu mu nyuma zacu bazokizwa n'ubugingo bwa n'amaraso yabo. Nabyuye ubwoba kabisa. Icyanteye ubwoba nuko inkota izokerera umuntu izoba ufise ubugi incuro ndwi zingana n'ubwizi n'ino munsi dufise. Ino munsi inkota ifise ubugi bumwe, ngo ariko ico gihe inkota izokerera uwo muntu izoba ifise ubugi bungana n'incuro ndwi. Naciye nibuka Daniyeli, Shadrake na Meshaki na Abedenego, itanure baroyemwo ryari ryacanywe incuro ndwi. Navyuye akoba kweri. Tinamba inkota y'uno munsi ibabaza umuntu hari ubugi bumwe gusa, none ubugi ndwi buzoba bwiyongeranije gukariha incuro ndwi. We wumva ko bizoba byoroshe ku muntu? Mugabo kuko bazoba bamaze iminsi babona ibyo, bazoba bamaze iminsi bumva bazi ko ishengero rya Kristo ryaduze, haya bazokwemera ko ati goma mugira uko mugomba. Nariko mvuga rero aya masengesho yo kuduga umusozi, urashobora kuduga umusozi mu masengesho yo kwisonzesha ku bintu bitatu utagira mbwemu yera, mu gihe ufise inyota yo kubatirizwa muri mbwemu yera, mu gihe ufise icyaha gikunda kukwizingirako. Uno munsi ugitunganije inyuma y'amanyinga abiri ukazibona uragikorokeyemwo, ugatunganya inyuma y'ukwezi ukabona urasubiye kugikorokeramwo, ugatunganya inyuma y'amezi abiri ukazibona uragikorokeye mu cyubwete. Oya Mana yo mwijuru, oya, kurya no kunywa ntaco bimari, kuko ajya kwisonzesha no gupfa. Umuntu abahisemo gupfa, ni sinye yo gupfa. Ndeme ubugingo bwanje bupfe hako noguma ndazerera muri iki kintu kidahera. Ico ni kigira kabiri. Kigira gatatu ni igihe umuntu afise umunyabyaha agomba ko yihana. Hari abagore bafise abagabo b'abanyabyaha, cyangwa umugabo afise umugore afise umugabo w'umunyabyaha, cyangwa umugabo afise umugore w'umunyabyaha. Abo bariho. Cyangwa afise inshuti, cyangwa afise umubanyi abona yumva mu mutima ko yoheba kurya no kunywa kugira ngo uwo muntu ijambo ry'Imana rimubage rimufate nk'uko ryafashe Sawuli apfuhagira agahinduka Pawulo. Ayo masengesho rero y'uburyo butatu, izo ncuro zitatu, araduga imbere y'Imana, aduga arimo umuriro Satani ntayashobora, kuko abahwanye neza n'ubugombe bw'Imana. Haleluya! Abahwanye n'ubugombe bw'Imana. Turi kumwe? Wumva tuti none yariyo ntabahwanye n'ubugombe bw'Imana, ahwanye n'ubugombe bw'Imana mugabo urumva afise intambuko yayo. Imana irakwishura kweri, Imana irishura umuntu. Mugabo ikintu cyose ku mwanya wacu. Hanyuma rero turabona yandi masengesho y'uwundi muntu yaduze umusozi. Narababwiye cya gihe za ntumwa za Yesu zaduga zikaja mu nzu yo hejuru. Narababwiye ibintu bagiye hejuru, aho baja mu nzu yo hejuru bagasengeraho iminsi 10. Bari hejuru y'amajambo, bari hejuru y'ubwoba, bari hejuru y'ibyisi, bari hejuru y'intege nke, bari hejuru y'isaku, bari hejuru y'icubahiro c'isi, bari hejuru yo kwigisha barondera kuganza. Mu Gifaransa bavuga ngo qualité de pouvoir, kuko muri iyi minsi mw'isi yose hariho inyigisho z'uburyo butatu ziri mu madini. Amadini yose ari mw'isi arimo ibintu bitatu. Bamwe bigisha kugira ngo bubahwe baronke icubahiro, abandi bigisha kugira ngo baronke amahera, abandi bigisha